Abashingwamanza babiri baburanira Guillaume Harushimana basavye sentare ya Liezame ko uwo Murundi yotezurirwa agakurikiranwa yidegemvya canke acungigwe ku muhaniwe. Amasoko ya RPA mu gisagara ca Parma yegereye iyo dossier amenyesha ko abo bashingwamanza biteze isango bahabwa ubuvuba na sentare kugira basigure ivyo basavye. Amakuru dusoma mu kinyamakuru Gazzetta di Parma co muri ico gihugu c'Ubutaliyano avuga ko abashingwamanza ba Guillaume Harushimana batararonka ibigize dossier vyose vyatumye ahagarikwa. Mu gusaba ko umukiriya wabo arekurwa bavuga ko bafatiye kuri dossier y'amatohoza bahawe na sentare Guillaume Harushimana amaze gufatwa, ngo nta vyemezo bikwiye bihari vyerekana uruhara rwa Guillaume Harushimana ku caha ariko arakurikiranwa ko ivyatanzwe navyo ngo nivyo gusuzuma neza ko vyizewe. Guillaume Harushimana yinjijwe ibohero rya Via Burra mu gisagara ca Parma kwa 26 Ruhuhuma. Amaze gufatwa yasavye kubonana n'uwuserukira igihugu c'u Burundi aho mu Butaliyano uburenganzira ahabwa n'amategeko. Ku munsi wa kane w'indwi iheze igenekerezo rya 5 Ntwarante, Ernest Ndabashinze aserukira Uburundi mu Butaliyano akaba yaragiye kumuraba. Ikinyamakuru Gazzetta di Parma candika ko imbere yuko ambasadeur Ndabashinze aja kuraba Guillaume hafungiwe yabanje kubonana n'abashikiriza amanza babiri bafise dossier yiwe. Umwe muri abo bashikiriza amanza akaba yasiguriye abamenyesha makuru ba Gazzetta di Parma ko userukira Uburundi yaraciye kubaramutsa banamusigurira ico amategeko y'Ubutaliyano ategekanya kuri dossier nk'iya Guillaume Harushimana. Abo babikira batatu bakomoka mu gihugu c'Ubutaliyano, Olga Racchetti, Lucia Pulici na Bernadette Bogian bagandaguwe muri Nyakanga 2014 aho bari basanzwe barangurira imirimo yabo kuri Paroisse Guido Maria Conforti yo mu Kamenge. Ico gihe Guillaume Harushimana yakorera mu kigo Centre Jeune Kamenge. Amakuru RPA yahawe na bamwe mu biyemereye ko bagandaguye abo babikira avuga ko Guillaume Harushimana bagandaguwe abizi kuko yari mu manama yose yabaye ategura igandagurwa rya Olga, Lucia na Bernadette, amanama yakoreshwa na General Adolphe Nshimirimana. Nijoro bagandagurwamwo abakoze iryo bara bamenyesheje ko Guillaume bamubonye mu micungararo co kimwe n'umukoresha wiwe umuhisi Claudio Marano yararongoye Centre Jeune Kamenge, nawe nyene akaba yaravuzwe mu bari bazi ivyigandagurwa ry'abo babikira. Bagandaguwe bahogwa amakuru bari bafise kwinyuruzwa ry'amafaranga yava mu Butaliyano aje gufasha abarundi ryakorwa na Guillaume, Patiri Marano na General Adolphe Nshimirimana. Amatohoza RPA yakoze yerekana kandi ko Olga, Lucia na Bernadette bazize amakuru bari bazi ku myimenyerezo gisirikare yariko ihabwa imbonera kure muri Kiriba Ondes hamwe n'ihanahanwa ry'ibigwanisho n'amabuye y'agaciro hagati y'abategetsi b'u Burundi n'intera hamwe za FDLR. Mu Burundi iryo bara rikigwa hafashwe umusore asanzwe agendana ingwara yo mu mutwe Christian Claude Butoyi. Igipolisi abariwe cerekana ko yagandaguye abo babikira batatu. Gushika uyu munsi muri 2026 niwe gifungiwe ico caha. Mu makuru yacu yejo tuzobabwira ico amategeko y'Ubutaliyano ategekanya kuri iyi dossier.